Turabaramukije bakunzi mudukurikira ku ishene ya YouTube Daniel Mugisha. Je muvugana ni Daniel Mugisha. Mugiye gukurikira ikiganiro muzohora muronka imisi yose amateka ibikogwa n'ibyaranze abanyepolitike b'u Burundi. Muri turasubiye kubaha ikaze kuri YouTube channel Daniel Mugisha muri cya kiganiro c'amateka ibikogwa n'ivyaranze abanyepolitike b'u Burundi. Mu kiganiro cy'uno munsi tubashikiriza amateka ibikogwa n'ivyaranze abantu batatu batewe iteka ryo kurongora Uburundi. Abo bantu barahawe ivyubahiro, barasinya amategeko yaranze igihugu imyaka n'imyaka, ariko nibagira intatemwa mu gihugu. Abo bantu ni bande? Batwaye ryari, bashengeye ryari? Aba bantu ni Umwami Ntare V Karoli Ndizeye yarongoye Uburundi kuva kuwa 8 mukakaro 1966 gushika kuwa 8 munyonyo 1966. Umwami Ndizeye yiciwe mw'ikambi y'abakomanda Gitega kuwa 29 ndamukiza 1972. Guhera ico gihe iyo bamutaye ntihazwe. Uwundi n'Umwami Mwambutsa wa IV Bangiricenge kuva twikukiye yarongoye Uburundi guhera kuwa 1 mukakaro 1962 gushika kuwa 8 mukakaro 1966. Mwambutsa Bangiricenge yarasanzwe ari umwami w'u Burundi kuva mu 1915 naho ico gihe twari mu ntwaro y'igikoroni. Umwami Mwambutsa yasandavye kwa 26 ndamukiza 1977 i Geneve mu Burundi iyo yari yarahungiye, ni naho yashinguwe mw'itongo ry'abapfuye ry'Imeyirine. Igihe yitaba Imana mu 1977 leta ya Prezida Bagaza yaremera ko umwami yotahukanwa mu gihugu, ariko ntivyakunze kubera yari yasize yanditse ko ikiziga ciwe kidatahanwa. Mu 2012 aho Burundi bwahimbaza imyaka 50 bwikukiye, leta ya Prezida Nkurunziza yarasavye umwami wa Maroc amafaranga yo gutahana ibisigarira vy'Umwami Mwambutsa no kumushingura gushasha. Ico gihe Umwami Mwambutsa yarazuwe aho yari yarashinguwe mw'itongo ry'abapfuye ry'ahitwa Meyirine mu Uburundi, ariko ntiyatahanwa kuko umukobwa wabo Umuganwakazi Esther Kamatari yitwaye mu butungane bw'Ubuswisi asaba ko ugushaka k'Umwami Mwambutsa ko kubahirizwa. Muri munyonyo 2016 ubutungane bw'Ubuswisi bwaciye urubanza k'Umwami Mwambutsa asubira gushingurwa mw'itongo ry'abapfuye riri Meyirine. Umwami yashinguwe irya kabiri kuwa 30 Ruheshi 2017. Umwami Mwambutsa yapfanye umubabaro mwinshi wo kubona Uburundi bwaragandaguye abahungu biwe babiri, Ludoviko Rwagasore na Karoli Ndizeye. Umuhungu umwe Rudende bavukana, Umuganwa Ignace Kamatari yishwe mu 1964. Kubona yarahemukiwe n'abarundi yafata nk'abana biwe mu gushaka kumwica mu 1965, kumutembagaza mu 1966, kumuta nk'akanuka mu myaka yose y'ubuhungiro 1966 gushika 1977. Ivyo ni bimwe mu vyatumye Umwami Mwambutsa atifuza ko n'ikiziga ciwe kitahanwa mu Burundi. Prezida Buyy yarongoye Uburundi kuva kuwa gatatu, niwe wundi wa gatatu muri runo rutonde. Yarongoye Uburundi kuva kuwa gatatu Nyakanga 1987 gushika kuwa 10 mukakaro 1993. Yongera arabutwara kuva kuwa 26 mukakaro 1996 gushika kuwa 30 ndamukiza 2003. Prezida Buyy yasandavye kuwa 17 Kigarama 2020 i Paris mu Bufaransa aho yari kwajanwa kwivuza. Prezida Buyy yashinguwe Bamako muri Mali aho yari asanzwe aba kuva atanze imihoho mu mabanga yo guserukira ubumwe bwa Afrika muri ico gihugu no mu karere ka Sahel.
ibyaranze umwami Mwambutsa wa IV Bangiricenge na Prezida Buyy tuzobigaruka ko hanyuma. Hano reka turabire hamwe ivyashikiye umwami Ntare V Karoli Ndizeye. Karoli Ndizeye yari murumuna w'umuganwa Ludoviko Rwagasore, umushikirangoma wa mbere yagandaguwe ku 13 Gitugutu 1961. Ludoviko na Karoli nibo bahungu babiri b'umwami Mwambutsa wa IV Bangiricenge. Mwambutsa yarafise kandi abakobwa babiri, Roza Pora Iribagiza hamwe na Regina Kanyange. Roza Pora Iribagiza aracariho mu Burundi, Regina Kanyange nawe yitavye Imana mu 1987. Mu gihe Umuganwa Karoli Ndizeye yari mu mashure i Lausanne mu Busuwisi, se yarahatswe kugandagurwa n'abasirikare n'abajandarme bariko bagerageza kumutembagaza mu ijoro ry'uwa 18 rishira uwa 19 Gitugutu 1965. Kuva ubwo umwami yagiye mu Busuwisi agumayo amara amezi 9 atwarira Uburundi Geneve. Muri Ntwarante 1966 umwami Mwambutsa yaragenye Umuganwa Karoli Ndizeye kuba samuragwa w'ingoma y'u Burundi, acana mushinga gukurikirana ubuzima bw'igihugu mu gihe we atari bwatahe. Guhera ico gihe abahanuzi babo bagiye mu matwi ya samuragwa bamwumvisha ko adatabaye ingoma y'u Burundi ibintu bishobora kuyangara. Kwa munani mukakaro 1966 umuganwa Samunagwa aratangaza icese ko afashe ubutegetsi, arakura leta ya Leopold Buyy, inyuma gato agenda kapitene Michel Micombero mu mabanga y'umushikirangoma wa mbere. Ntivyatevye umwami n'umushikirangoma baracanyemwo. Kuwa 28 munyonyo 1966 kapitene Michel Micombero yatangaje ko afusa ubwami mu Burundi kandi ko wenyene abaye Prezida wa Republika. Igahaba umwami Karoli Ndizeye yarafite imyaka 18 n'inusu. Yatembagajwe ari i Leopoldville muri Congo, inyuma abandaniriza i Buraya aho yabaye cyane mu Bubirigi, mu Budagi, mbere aharonka abagenzi bakomeye harimo abadandaza bigwanisho. Muri Ntwarante 1972 Karoli Ndizeye yagiye Kampala mu Buganda kubonana na Prezida Idi Amin Dada kugira bavugane ibijanye n'isoko y'ibigwanisho yashaka kumugurishako. Ariko imbere yaho gato Karoli Ndizeye yari yahuriye i Buruseli mu Bubirigi n'umushikiranganje w'imigenderanire w'u Burundi n'ayandi makungu Artemus Mbaraniye, acaranyaragasa i Bujumbura kubibwira Prezida Micombero. Guhera ico gihe bateguye ingene bokumvisha Idi Amin Dada ngo bafatire Ndizeye yongere amubahe. Kuwa 30 Ntwarante 1972 Karoli Ndizeye yurijwe kajugujugu y'Ubuganda ngo agiye gutembera mu ntara y'Ubuganda, ariko inyuma y'amasaha 3 indege yarurukiye i Bujumbura aho yararindiriwe n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya gisirikare Lieutenant Colonel Joseph Guri. Gishika Karoli Ndizeye yurijwe kajugujugu y'u Burundi yamushikanye ku kirimba c'umwami i Gitega aho yamaze iminsi 30 acunzwe n'abasirikare. Mu bari bamucunze hongewe ko ugwaruka rwa Gerere, no kuvuga ugwaruka rw'umugambwe w'iprona washinzwe na mukuru we Ludoviko Rwagasore. Muri iyo ngoro ya se Karoli Ndizeye yaba mu cumba kigenewe abakozi. Inshuro 3 gusa yoba yarahawe akajya ko kubonana na nyina umwamikazi Baramparaye. Abandi yashobora kubona yari Major Jerome Sinduhije yatwara ikambi y'abakomando i Gitega, be na Buramatari wa Gitega Komanda Septime Bizimana batazira murere. Ku murango wa 29 ndamukiza 1972 harakagwi kitwaje ibigwanisho kagerageje gutera ikambi y'Igitega ariko karaneshwa mu kanya gato. Mwijoro ry'uwo munsi nyene Karoli Ndizeye yarasohowe hamwe mu ngoro ajanwa mu ikambi y'abakomanda Gitega. Aho niho yiciwe abanje gucumagugwa ibibugita, mu nyuma araswa amasasu. Ikiziga
c'Umwami Ndizeye cajanywe mu nkorofani coba cahambanywe n'iyo nkorofani mu kinogo rusangi. Abajerere bagiye kumuhamba boba nabo nyene baciye bicwa bahambwa hamwe nawe. Umwami yicwa afise imyaka 24 gusa. Bukeye umushikirizamanza mukuru wa Republika Cyril Nzohabanayo yatangaje ku radio y'Uburundi ko Umwami Ntare V Karoli Ndizeye yarayaguye mu ntambara mu gihe yari kagerageza gutoroka ikirimba c'Igitega. Uko niko ba Procureur General de la République bamye bameze mu Burundi nkuko umengo bajeje gukwiragiza ibinyoma gusa. Ikibanza Umwami Ntare V Karoli Ndizeye yatawemwo gushika ubu nikiramenyekana neza. Izina ryiwe ryarabaye nk'iryibagirwa. Urupfu rwiwe rwabaye mw'igipfungu co kimwe n'izindi ndiri z'abarundi bishwe mu 1972. Izina ryiwe rirakwiye guhabwa ikibanza co kwibukiramwo inzirakarengane zose zo mu moko yose zahitanywe n'ugwimo rwo mu 1972. Hano turangirije ikiganiro amateka ibikorwa n'ivyaranze abanyapolitike b'abarundi cuno munsi. Nimba hari ico mwacungutsemwo nimutwandikire muri commentaire ariyo comment, mugire like ariyo j'aime, mwongere mugisangiza abandi mu kugira partage ariyo share. Naho ubutaha. Thank you.